ubwo rugamba nigo mu nyuma gwace ruvyare vyunguka yego maze kora yuko urugamba ndiko ndagwikorana uburyo bwabaye buke yego nikijya gihe haraza kaza ba Bruce Melody ukabona amenyesha makuru bose bagiye kubategera yego je nkavuga ati negasha sindi uno munsi Bruce Melody araje sindi bubwira abamenyesha makuru bose ati ni muze ndafise point de presse tinamba Bruce Melody baza kubahereza ibihumbi 10 je ndabahijana ariko muguma umuje oya muzi wanje ndabaha makuru ari naho biriko birapfira ubwa mbere kubamenyesha makuru kubera iki kiya kintu cyo gushika ku kibuga c'indege nk'isinzi ubwo vyo nivyo babirimwo mu bituma cyane cyane muri imvyo y'umurundi adahabwa agaciro ageze mu mahanga wewe ubarondeye bakubwira ngo ndi busy muga bageze mu Rwanda bagaca bagenda bagaca baza kutumara amazi cyabagenda ku televiziyo bu tanico bumaze kusa kutwambika ibana uravyo doje njenga nkashanda bivuga ko simbizi ngo afise inziko ngo afise ibikini uriko ndabere kukuri ivyo barimwe mu Rwanda ntibari mu migambi itunguka bari bagiye gukora ivyo ubuntu gufasha rero bari bagiye gufasha mbere yo gufa yambwiye yuko ivyagusaba bitera ubwenge buke urazi kuja gufasha ugaca nasuzugurirwa mu wagiye gufasha jo ni afere ijojo jojo urabona urashira mu kanwa isosi ijya sukari heze bavyita kuvubura shagira ko yego ubu rero duhagaze barabonye project bakoranye na ijya ya ifu y'abatwa yandirimbo ifu y'abatwa imwe yantuze ya element na foto voilà urana ifu y'abatwa ntuzenya yarakoze vyose araheza je ndibukira abangahe ifu turabana turabana yarakoze video yose yayikorenga yarajara ni dog byose birangira bamutaye inyuma rero bijya rero kandi nubaguma subirayo tu ofete ngira abanyarwanda bagira bakoreka ni strategy kandi ndabakunda cyane baramaze kwitahura bakunda gute kandi bagute kubera bo baritahuye no je bonsuzugura abarundi benshi bifata nk'agaso je bonsuzugura nta munyarwanda je bonsuzugura mwe ntacu nibikunda tu simplement gusoba baramaze asuzuguye mwene wanyu simbizi ntaba gusuzugura no bayisuzugura mwene wacu ubu imigani yarahindutse umujyambwa bumwe akitukisha ni strategy rero y'u Rwanda ku muziki wabo niko nabone bimeze uravyo twebwe tubigatiye abarundi n'abana beza barakundana tererere bagasha bakora ibintu biguma biduca intege twe tugumana espoir atejo ni baho no musi yagara dutuma ko tukagirana ikiganiro uno musi aransabiye interview hariya uno musi aramaye collabo ukazorindira ikintu kimwe kizoguteza imbere kivuye ugacho kibora sasa bipfira he rero twaramukije bakunzi ba Buja Town TV amahoro y'Imana bane nambe wahoraye jewe umukire yahoraye nayimaze imisi ngwaye maze imisi ngwaye marari cyane birotse oya urazi yuko ari amasysteme yo mureka arakora ariko araduga ariko araza neza cyangwa mu vyona none niyo kamere niyo gahunda kandi wama mu vyunguka jewe oya reka kumbeshera hasi aho gapira ugombye ko arako agabiwako aka nako naguze reka tubaramutse abakunzi ba Buja Town yego reka tubaramutse mugomba nsiguye byaho gapira wambaye ushanda bivuge none agapira kari ku brand bank hamwe na service international yo transfer amahera bank wambaye ni mu Burundi yego ambure kuri bakotari byunguka kwe ivyunguka no so wanyigishije gukora mu vyunguka buri gihe uravyemanga ko ari byunguka ndavyemera neza cyane amahoro y'Imana reka abane namwe mwebwe bakunzi ba Buja Town TV muri rusangi kuri micro ya mbere niraje nkuko musanzwe mumenyereye imisi yari myinshi cyane turi kumwe n'umunyoni simbizi wa Semavumba inyuma y'igihe kirekire jewe ngo uyu mwana yankwa akabakura akaguma inyuma y'induru nyinshi cyo mwana yankwa mugaba aguma kura ariko akorera mu vyunguka buri gihe byonyene niko bavuga bingorane hari abantu bafata ivyuka bakabyita ngo ni giturire none hajya no buri kugira giturire ubushize wibuka ko twakoze n'ikiganiro igiturire abantu barakwiyamiriza bavuga ati wewe ni kubera ko uhabwa amaruja gucafuza abandi bantu igiturire urashya erega ni nk'igiturire igiturire
aje bita corruption kinda ndabera nizada ndabe definition afite internet imeze neza voilà umve ngene bimeze corruption ndayibona cette définition imeze fresh le mot corruption se définit généralement comme un moyen que l'on emploie pour gagner quelqu'un et le déterminer à agir contre son devoir. Contre son devoir. Son devoir. Ni nko kugura umuntu. Uretse biragoye kungura. Confiance yanjye ni kugurwa, ukwemera kwanje ni kugurwa, ukuri kwanje ni kugurwa. Ukamukatisha. Ni bita corruption. Ariko warabikoze. Nivyo banakwagiriza n'abakunzi muri rusange y'umuziki ndundi. Ko aragize iki? Kugira bituri? Kubyo je bankatisha nkavuga ibyo nari ukuri kutariko. Negative. None uco bisigura gute muyijyanze urumva mu ncamake abo bavuga ivyo abantu bose baferinga cyane. Baba mu mayesheki. Bamwe bagomba kuvyikurako, bagomba kuvyomeka ku bindi. Ugasanga ngura amazi imyaka n'imyaka ugerageza ibintu byaranse. Hakubona ati byaranze ugacugomba kuvyeka kundi ubona yuko ari mu nzira yuko byo kunda. Gute nawe? Babyumva. Je murambaza abantu ati none nk'uyu yapemeje kutaba ngaha n'ivyunguka. Munyene. Nyembi data ije ku telefone. Mu vyunguka. Ivyunguka. Telefone je n'abarimvye benshi. Babyumva. Kandi rero ivyunguka sibijya gusa abantu babona. Sibyo je bugana consultance yewe ngene urayimembera. Tukwite muganga. None tugenze gute? Umuganga we kubera ko umuganga we batavuga ati ngo ni giturire. Je ndashaka kukuroga. Wewe ndashaka kukuroga. Umva jewe nije nakuroze. Kandi ndize ndakuroga jewe umurozi mba ndabifitemo inyungu. Sibyo? Hama wewe nije ndakwirogeye. Ugashuja kwa muganga. Wumva yuko ugiye kugora ibintu biri contre ma volonté. Gishatse kupfa. Hama ugashugenda ku muganga. Ukamuhereza amahera kugira gukize. Hama jewe kwera umuganga maybe uca tuzinaye. Jana ngo kuvuga ngo ujye muganga ngo agiye biturire. Kubera yakijije umuntu warote. Umuntu ugenda rote. Simbizi wasema bumba. Uravyumva bro? Umva jewe ndabishizemo ingufu genda kuroge. Amabije mere cyane gose. Mugabo gacuvuga ute bajewe nta birozi ndazi. Ngiye kwa Jamtari. Ibi araza kundogora. Aho rero ushatse gusigura iki muri make? Bisigura rero yuko twebwe jewe ivyunguka nakira. Yego. C'est vrai hari ivyunguka nakira bikaba bikaza kwica ibibi imigambi mibi abandi baba bafise. Urabyumva? Dufate nguno munsi ndiko narafashe umwanya. Jewe birangyohera uno munsi ngene abantu ariko baravuga ngo ngushigikiye aba. Acha nibuka ingene nigeze kugwana urugamba ndi je nyene ndanasaba n'amafaranga yo kunshigikira kugira urwo rugamba ndarugwana. Narose support y'abantu bashika 7 n'amatara 8. Mfise abantu barenga ico gira y'ibisa ngibihumbi 50 bankurikirana. Hari mwakweze bataragera ku bihumbi 100. Abyumva? Abankurikirana nashizemwe abandi bankurikirana mu biganiro. Ndagenda muri Top TV ndabisigura kwagaye n'amasigura hehe. Nagati jewe naratanze link ya GoFundMe. Nibiyo link iracahari ndatanga projet. Ndababwira ati izi dolari 3,000 nkeneye. Si kamera nkeneye kugura. Si gitoro nkeneye kugura. Neza. Si imodoka nkeneye kugura. Tivyo ndavyifiti. Ni mugabo hari urugamba nkeneye kubagwanira. Ubwo rugamba rurakenera amazi. Urabyumva rurakenera aho turara. Urabyumva kandi si urugamba nigwanira je nyene. Bagene kandi na app. Hari umuntu akoreka ati je turi kumwe. Ico gihe abaterereye bose muri urwo rugamba. Baterereye dolari 480. 480. Ubwo rugamba rukeneye kumenya ubu turavuye mu vyunguka twinjiye mu rugamba. Ubwo rugamba nigo mu nyuma bwacu ruvyare vyunguka. Yego. Maze kora yuko
urugamba ndiko ndagwikorana bo uburyo bwabaye buke nikijya gihe haraza kaza ba Bruce Melody ukabona amenyesha amakuru bose bagiye kubategera je nkavuga ati negasha sindi uno munsi Bruce Melody araje sindi bubwira abamenyesha amakuru bose ati ni muze ndafise point de presse tinamba Bruce Melody baza kubahereza ibihumbi 10 je ndabahijana ariko muguma Mujeye oya muzi wanye ndabaha makuru umva gwa rugo rugamba waru apana ko bro jewe ni nk'abantu bavuga ngo ico gitaramo ngo kizohomba bro nta pouvoir turaronka yuko twohombesha ikiye okay tukiri ngaho nyene simbizi tukiri ngaho nyene niho nashaka no kugera uno musi dufise ikibazo sindiko ndagaruka ku vyaraye bibaye vyo mu Rwanda warabisiguye bihagije waranabivuze ko bihagije cyane ariko uno musi abarundi barafise hari agashavu karaniga muri bamwe bariko bavuga ati kubera iki mengo twatituye imico yo gukunda iby'iwacu bwa mbere bro biriko bipfira igihe ivyo nabivuga urabona nk'ibi biriko ibi bishikiye Double J na Kiriko par exemple nabivuze muri ico gihe nyene cy'urugamba muri urugamba rero ibi byose naravyishuye tabwe tugenda gukunda igihugu si hari abantu bashaka kuja ngaho hari abaduhurira mu manama kona nk'umuntu akuza arahagurutse muri imvyo wakera amaze n'imyaka myinshi murumva ngo dusavye yuko leta yotanga itegeko ngo bavuze ngo indirimbo 80% ngo yatese ko rafise ubwenge bukwiye 80% ndundi iyo teko ntiriba ntasi ivyo biri muri Corée du Nord baby hari mu bihugu nambara abakora communiste numbaze abyo wakim bekwa hano ushaka kuvuga uti aye bani 100% muri ico gihe ningene mwimwesha kumwe ningene mwambara kumwe none ico gihugu cyo dukeneye ga bro oya turakeneye igihugu dufise amahitamo hari ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro liberté ega hari abantu yumvise yuko liberté ari ibihugu bimwe barabugera abazunguro n'abamesha baraduhenda kandi babikora kugira badutemoba abyumva umuzungu hajya na liberté d'expression bafise aya yes liberté d'expression alors mais dufise ubwigenge bwo gushikira icyumviro ninga muri Afrika bobo barajangaho mu ma video yabo baza bakora bagafata nk'ama campaign fuck Donald Trump fuck Biden fuck uravyumva bagaca bago twe ufite mu mico y'abanyafrika presque bose harimo ikintu cyuko urongozi buva ku Mana ka tubwirizwa kububa uravuga bro umuntu mututsi ntumwubahe bagomba gutureka yuko liberté d'expression uzorabe kenshi ngaha uzobarabe n'abantu bari ngumigwe usanga ari abantu bakoze amakosa bitwaje ngo n'ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro arabyo baraba ngo ngaha ngo je ndashaka kugenda ngo nkatuka urabibona gutukana nyine ni cyaha kirangwa n'amategeko utwaje yara birangwa n'amategeko ivyo arabyumva bisigura yuko mu mico arabyumva plus ndaryoherwa ingene dufise ubwigenge mugabo y'ubwigenge baharinze haba ahitegeko plus amateka aba menshi plus ubwigenge bugenda bugabanuka namba ava dufate ku miduga sivyo ku miduga y'abantu batwara imiduga barashoboye kumvikana ati twebwe reka tuyalinye gutya atugiruka ntihari kuza amateko ya sansinike ngo haze amategeko ngo ya feruje ngo haze ingingo zo kulimita vitesse umuntu agira ko ibyo byose n'imitungo tugenda turi kwegera yego bivaye n'inge twitwara nabi hacaza itegeko urumvaga bro bisigure yuko des fois hariho ingamba tugwana tukibwiriza twenyene ujya mu DJ yavugirije nabi Kiriko na Double J si itegeko bamuhaye ngo arazi bikenewe ngabo ngaho murundi mubwiye ati namwe nimwibwiritse
urabyumva niyo mpamvu jewe mu rugamba ariko ndagwana navuga ati kwera nzi yuko bigoye ko twibwiriza reka nshete amahera yego ndibuka umunsi Israel mbonye aza hari evenement zibiri zabereye rimwe hariho evenement ya Mutima no comedien urumva agacabaho na evenement ya Israel mbonye amenyesha amakuru presque bose bigiriye kwa Israel mbonye ari naho biriko birapfira ubwa mbere kubamenyesha amakuru kubera iki kiya kintu co gushika ku kibuga c'indege nk'isinzi ubwo vyo nivyo babirimwo mu bituma cyane cyane umuririmbyi w'umurundi adahabwa agaciro ageze mu mahanga d'abord wenyine ntagaje Abanyarwanda d'abord je ndiko naravye ama interview ba d'abord je nakiriko bakoze kujya bunye no kwitesha agaciro uramaze kubarondera bakoresha iganiro kuri Buja Town TV bajya narabarondeye ndavyibuka nabarondeye hama bigenda ko bari busy bari busy mwabacha bagenda kurira ku mateleviziyo mu Rwanda bariko baratusuzuguza bavyumva wewe ubarondeye bakubwira ngo ndi busy muga bageze mu Rwanda bagaca bagenda bagaca baza kutumara amazi cyabagenda ku televiziyo bu tani cyo bumaze usakuza kutwambika ibara bavyumva doje nganga ndabivuga SIMBIZI ngo afise inziko ngo afise ibikini uriko ndabereka ukuri ego wewe urafise ivyo washikirije uranavuga uburyo abantu bamwe ivyo barimo mu Rwanda ntibari mu migambi itunguka bari bagiye gukora ivyo ubuntu gufasha rero bari bagiye gufasha mbere yo gufa yambwiye yuko ivyagusaba bitera ubwenge buke urazi kuja gufasha ugaca unasuzugurirwa mu wagiye gufasha mugabo ngaho tegura ikintu uvuga uti wanashaka kuvuga uti ugomba ugire ikintu cyo kuza gufasha imfuvyi bavuga ati ngo manegure concert amahera azovamwo zogenda kuyafasha imfuvyi ntibazoza urabyumva ushaka kuvuga rero no kubaririmbyi rimwe na rimwe bari akagace rero ntucuvuga ngo kujya kwaba none namba uno munsi bo babona yuko ama media ari important ama media yo mu Rwanda reka rero n'abamesha amakuru bagende gushira abaririmbyi bo mu Rwanda kuko n'abaririmbyi bonyene ega nibo babazana naho rero nari nshaka nibo babazana none wewe uri umuririmbyi uragira ukoze collabo n'umunyarwanda kandi suguhera ubu kera abanyarwanda bakorana n'abarundi ko bajya abarontunga nibo bakora arontunga n'umurundi Aron Ntunga niwe yakoze indirimbo za Alexis Dusabe indirimbo za ba Polere za kera niwe ni Aron Ntunga niwe yakora zya ndirimbo ari mu arrangeur hano baracaro urumva bara barundi abantu ba mbere batanguye kuza barazana barakorana abana b'Abanyarwanda na Banza Desire kuva kera hari igihe boss for real kuva kera hari ukuntu yego mu abarundi dufite talent twamenye talent vraiment abarundi turafise talent kabisa turafise ingabire mugabo hari ukuntu kuva kera agaciro ku mu artiste kamye kari down ku byo aba investisseurs batigera bashiramo cyane imitahe nyuma bo usanga rero nk'ama studio meza ari mu Rwanda usanga rero nk'aba barontungana abandi bacha bagenda gukorera mu Rwanda kandi ntibaze ngo biri muri entertainment muziki gusa meme na football u Rwanda rumaze kudutwara abakenye benshi hajya na football biziko rero yuko hari valeur ajoutée ku buryo umuntu agira entertainment mu Burundi abona yuko ava mu Rwanda byarunguka mugabo baramaze kwitahura bakara bisigaye gusa muri football kana football ntawone igenda igihe tu tazi nabone bazokugara uravyo so rero mba ko kuva kera Abanyarwanda twebwe baratwemera munyo bacha biga strategy yuko tubigisha muri 2015 gihe abakize nga mu Burundi abarundi benshi n'abaremvyi bose bagiye mu Rwanda baja mu Rwanda bacha barabavomamo ubumenyi bose bacha barashonora bacha bagaruka nga
arabona barafa barana bande umunsi iyo bagarutse ubundi nabo bariko baravomamwo ni general naga nawe ne bazoheza ni Jojo ni afere y'Jojo Jojo urabona ugura bashira mu kanwa isosi ijya sukari heze bavyita kuvubura shagira ko ego ubu rero duhagaze barabonye project bakoranye na ijya ya ifu y'abatwa yandirimbo ifu y'abatwa imwe ntuze ya element na foto voilà urana ifu y'abatwa ntuze yarakoze vyose araheza je ndibukira abangahe ifu turabana turabana yarakoze video yose yayikorenga yarajara ni dog byose birangira bamutaye inyuma rero bijya rero kandi nubaguma subirayo tu ofete ngira abanyarwanda bagira bakoreka ni strategy kandi ndabakunda cyane baramaze kwitahura bakunda gute kandi bagute kubera abo baritahuye no je bonsuzugura abarundi benshi bayifata nk'agasi je bonsuzugura nta munyarwanda je bonsuzugura mwe no hacu nibikunda tu simplement gusoba baramaze asuzuguye mwene wanyu simbizi ntaba gusuzugura no bayisuzuguye mwene wacu ubu imigani yarahindutse umujyambwa bumwe akitukisha ngo kubera ngo ari simbizi ndabizi we cyane wegera abanyamakuru cyane ndakubwira systeme ihari hari umuntu akwizeza ejo heza hatabaho kandi bagumana espoir urabyo kugumana icyizere ako kantu rero karanakaze ukabona ejo wewe ukagumana ejo heza ejo ndogera haje mimi sikiragenda kakubona wiri tuviminkanyayi ushatse gusiga ugiye kwa muganga ugiye kugira ibipimo bagutumye examen general bagubwira turumvaga mzee wano mugongo wawe ukunuko bati bagenda kuraba kuri internet ugasanga izo ngwara timbize ingwara zigwara abantu bahera bakoreka riske y'imyaka uhera ko baranga nk'ama diabete ba prostate basanga wari bagiye kora by'amarezo social man ugasanga n'imyaka ufise orana yibagiye bagenda kuraba ugasanga nivyo yinda shaje kubera cya cyizere wagumanye icyizere mazo abiri bya entertainment rero n'ubugese usanga umutipe yakubise ikijogo yagize jaragiye kwiritura ngera kuri karanga muntu gutya n'imyaka niyo ngezemo asubiye inyuma gato harabavye kaka aha kwisi turiko turarengana turagenda niture imperekeza none twokora iki kuno munsi hari abantu benshi bariko baridoga cyane cyane dufate muri entertainment ku bakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ngo agasuzuguro karenze kandi wewe mu byo wavuze ryari wavuze ati nibo nitwe twisuzuguza ariko harimo ababifisemo uruhara inyishu iri very simple gukora ivyunguka ni solution yonyene natanze gukora ivyunguka umunyamahanga tuje ku kibuga c'indege baguha ivyunguka je naravuze ati umunyamahanga akazoza bazogukwirize ugende umutegere none uri mu kazi ivyunguka bingana nka gute oya pembote buri muntu wese arafise plafond yiwe bya 1010 bo hari umuntu avuga uti bro biratandukanye hari umuntu avuga uti je naho batoma ngiye kurondera inkuru ni inyungu uvuga ati platform yanje ntirakura hamwe no kongeramo kano ni inyungu buri muntu wese uzoraba abantu benshi baterinda urungu yabaye 1010 se n'abantu bapostinga n'ikintu na kimwe ibyo ni ibintu maze kwiga ubwo ivyo ntibiri mu vyatituye mu vyatumye agaciro uno munsi ku muziki ndundi umuntu wa mbere natangiye gutanga jeke nabona njana nabo bagiye kuri airport cyangwa ndabacokoza muri bus umutipe ara witwa Arsene bari muri Canada akora muri Jimbere eza kuvuga ati yego yarabinyibukije yaravyibagiye nigeze gutegera rimwe gusa tuye gutegera kidumu cyo namera yabona banatoye yego bagiye baraharura je ngaho sindimwe abyongo manake ivyunguka sibiya 1010 bashobora kugenda ahantu ko urashobora kubaza kuva aho bagiriye ama trip aba artiste nimba twate banza Desire baje bari mu vyunguka kuba nta muziki mu Rwanda wari uhari kige cyabanziza ba Dr Claude ko Dr Claude basigaye nga baramaze kubaramwomoye kijya gihe nta muziki bari bafise bacha bitwaza imiziki yacu y'abaroriro bande
kabari ibyo bakiba imiziki yabo komisa abaye na evenement nibo batumira barakubisa ama concert akomeye cyane mu Rwanda barakora n'amatourne mu Rwanda bagakora amatourne n'abamizi yego yenda afise n'umugenzi yakora muri Primus Guma ya mbere yagize tourne muri mu Rwanda gose yari mu bassiste yavuza gitari cagere watsene yakwibukije urabyumva oya ni yari aferi bwa buhumbi bwa perdime bahereza urumva manake après on va nyuma ya Nziza Desire bakorera imiziki mu Rwanda kandi imiziki yabo urumva ko ifise quality haza abandi undi muntu yatanguye neza Amiri yaragiye mu Rwanda mu 2008 yaragiye ico Amiri yajazanye strategy ujya Amiri amaze kuja mu Rwanda agarutse no haciye havuka ba Satbi havuka bayoya havuka barimvye benshi ba fan generation 80 mu witwa Indimu nabande ko aragiye mu Rwanda arabona system bakoreramo sivyo cyanje nagiye mu Rwanda muri 2012 ndabona system abanyarwanda bakoreramo avyo yindi ko ndavuga ibi simba ndi cyaduka kandi abakunda cyane ko arabo bro umuntu wese ubonye umuntu akunda igihugu ciwe no passport sindi ngaho ngire jalousie ngo barakunda igihugu cyabo ngo twebwe tuguma tubisema uba tubo tugira umunoho w'abantu bikundiye ivyabo ni nkibona abazungu razi abakoroni ngene arabameshe baraje baratwugara batwumvisha yuko ijuru ryacu tuzoribona ruko twapfuye batwigeje ubuzima bw'inyuma y'ubuzima turimo bo batwigeje ubuzima bw'ubuturi mpfisha biraborohera batubwira yuko ati kugira utunge ati ntushobora kuzobona ubwo buzima ati byoroshe ko nk'ingamiya yoca mu zoro ry'urushinge urabyumva c'est-à-dire quoi bacha bafata ama matière première n'ibiki byose byacu n'ubu baracyabitwara kubera twebwe twizeza yuko ubuzima bwacu buzobaho inyuma y'ubu turimo ngaha nayo mpamvu twebwe tugumana umunoho wabo umva wabo tuba twifuza kuja kubi wabo byokorera wabo ati rero niyo mpamvu buri muririmbyi wese kugira ubone ko akoza rinda kugenda urumva twebwe bobo ikizere ciwacu hari ukuntu ba tugwe ndagwa example mu koloni wewe ingene ikizere ciwacu yakitweretse yuko bizokunda inyuma y'urufu hari ubuzima bwiza inyuma y'urufu dahera sadira ubuzima ubu witugihari ntabwo tuje ngaho ntidukore twe twigane mu bimba by'amasengesho dusenge amani ngo nivyo tuzogira iherezo ryiza mugabo hariye gacusanga twebwe twirwa muri za Mediterane tugenda mu ijuru ryawo bubatse ngaha kwese uzumva ngo abajene ngo batwawe muri Mediterane bakizuku baciye muri Serbie buri imisozi namba yitwa nde barakasirwa usanga rero ni strategie y'u Rwanda ku muziki wabo niko nabone bimeze uravyo twebwe tubigatiye abarundi n'abana beza barakundana tererere bagasha bakora ibintu biguma biduca intege tugumana espoir ati ni baho no musi yagara dutuma ko tukagirana ikiganiro uno musi aransabye interview hariya uno musi aramaye collabo ukazorindira ikintu kimwe kizoguteza imbere kivuye ukaje kibura sasa bipfira he rero no kwitahura tu bro kwitahure dukore gute ndababobo iyo bageze si ibintu byadukije barafashe umwanya bariyubaka baritahura hama mu nyuma guverinoma yawe ibishira mu kuboko mugo no munsi biriko biraza tekane warambonye muri flambeau de la paix harabanse kujayo mimi naenda ngana abandi twajanye byari biryoshe Asatubira amaze kwitahura ba Masterland ba Wiz Designer we love music nabande kera batwumvisha yuko dupinze leta ko uzogera leta zo kwimvira guturi kurayipinga uravyumva abarivyi bose bo mu Rwanda bari ku murongo wa leta y'u Rwanda wa guverinema itogo n'umugambwe witwa FPR abarimvyi bose bo mu Rwanda bafise ideologie inkotanyi bose mugabo twege nga barafashe ideologie imbonera kure barayidiaboliza sivyo ko ndavuga true imbonera kure gari izina ryiza imbonera kure ni mu visionnaire
mu bisanzwe ng'abaririmbyi bose mu Burundi ko ari abaririmbyi n'abantu ba mbere batashinga jeunesse bari bakwiye bose kuba bazi ideologie imbonera kure bose gwera kwambesha kwa nyuma kwa nibo bantu ba mbere batakinga jeunesse uravyumva kandi ndi sûr et certain ugiye ugasoma ama texte aranga imbonera kure ukaraba iki bon juste vision ntuzenya yabo ibyo bagenderako uza gusanga ari ibintu bimeze neza urumva kugende kw'inkotanyi no mu Rwanda urumva bro yego mugaro ko yatwege cyafataga cyaba diaboliza bavuga ati okay kwera uko bigenda kose umuririmbyi n'umuntu ategerezwa kuba ari umuntu ari nta partenance nimwe bafise abari independent abari umuntu yigenga n'umuntu wabo wose mugabo ukeneye ku avancer neza uramenya ati none igihugu gifise yaye ntumbero kigira koki kuko niko Abanyarwanda bo babaye kandi showe nk'umunyarwanda nazo kubwira ati wewe dufate nk'abajya bo bose bagira kuri politike y'igihugu bavyumva niyo mpamvu uzosanga dufate dernier matutware muna niyo mpamvu uzosanga dufate nk'ama YouTube channel yabo arinjiza leta yabo irabizi neza yuko YouTube yabo inzinjiza amahera niyo mpamvu bategeza kwimira ama strategy yose kujyo ya devise yinjira biri mu bintu byinjiriza amafaranga u Rwanda amafaranga y'abantu uzinga y'aba YouTuber n'abaki mugabo tubenga wasanga n'abantu muri gouvernement bifuza kumenya ivyo bintu twe turabinuba tuzotera imbere gute none tukwiye nyene kubiyegereza kugira bidufashe no nibiro biriko biraza yego tukabumviriza nabone bakagira iki bakatwumviriza kandi biriko biraba urumva bro ubu nyene ndakubwira biriko biraba kuno munsi twaje bafite barasimbize ejo bezo kuno nta muzi y'umugango je namba favyumva mugabo kumviriza ideologie favyumva kibaton igihugu ni gute cyumvira gute bavyumva abandi bo baritahuye niyo mpamvu tugumana umunoho w'ivyabo umunoho w'ivyo mu mahanga ari naho nyene shaka gucangera kuma shirama kumakome ama company ama societe ntiriwe ndavuga izina yo mu gihugu cacu cyane nayo wambaye harimo n'izi nambaye ukasanga hakugira duhereze basi agaciro k'ivyo wacu tureke gutuma babaririmbye bacu bagira umunoho w'ivy'abandi ukaca tuja kuzana abanyamahanga tukabahemba mu madovize yego ko hari kuyagabagura tukayashira mu gwaruka rw'igihugu tukabasha rugatera imbere ubwo ntivyo babiri muri vya bindi nyene bituma tuguma tugira wa muno bituma nabari yabaguma badushira hasi badusuzugura nko babivuze aho bitahuye hose twe turafise umuco mubi w'inzigo we mbonye uri kuratera imbere ngerageza nkagwana ku buryo bakugarira canke namuteje imbere uri kurakora iki zo birabe neza ushaka gukora iki akacaza umuntu yagize akabutika aha akabona ati ibiriko birafatemwe yashizemo inzoga dukimikate niki bon fate nk'imikate agize nk'imikate ngabura agize akaburangeri mikate katararangura imikate akadandaza yego je mbonye yuko ijya mikate y'ugiye muntu ikirasohoka cyane nayo njanza kugura kandi kabotike imbere yiwe kimikate concurrence par contre namugezanye imikate njanzana isukari unda gurisha ngaho isukari ngaha unda yashashira amayani muri ico gihe mwese mwava ngaha ashorera uyu cyashorera no ngapa ko tutacaguzwe muri kimwe urabyo abandi degré bageze ko namba gushika no munsi Burundi kama twidoga ngo ntama tubuza amadevize yego nje tugomba guca gauche droite ikibazo ni kimwe ntabyo twa export ibyo twa export ni bikeye muri bwo twari ko export hamwe n'ino miziki irimwo jewe hari umwuba hamwe neretse ndamubwira ati nyakuba je hano amafaranga ninjiza kuko yetse fana ko ari duke ati mugamwe mu bishatse no kwinjiza menshi ati nganda bikoretse ndakoreka yuko daburo bibaho n'amafaranga yatura gatenda yatura muri banki tufise nganga ati kandi yatura en euro européen kandi yatura kuri marché noir wamubwiye uko nyene mu kirundi umubwiza ukuri bisigura iki bo babishatse yego akaba politique nziza bakatwaprocha neza
wanashaka tukatora mu marundi sivyo amadolari yabo bakayagumanya amadevize twe tukayatora mu marundi muga mu gihe babigiyemwo hama tukatora tukaronka menshi nambura musi narandonka idolari dufate nk'ubu dose nk'amayero nka 70 sivyo bakiyumvira politike yotuma aho ndonka 70 noronka ibihumbi 7 iyo 7000 naho no yatora kuri to igihugu ni wohomba wewe je sinohomba ni bon uno musi ko ari nkoresha amanyanga nkabicisha ino nkakino sanga ndiko ndaronka makeya kubera ata politike yari tuma ivyo bintu bigenda neza imama yenda kubwiye yuko ingwara utabandanije gato nshaka tugende dutawuzanya uvuze politike yo kugira amahera yinjira kuri ngurukana bumenye ubwirido aduge hakogwa iki kidudurire ko kugira baki ibyo kugira ngurukana baduge ndabona urumva n'amasezerano n'amasezerano y'ibihugu abubahwa ni bavyo n'amasezerano y'ibihugu hakogwa iki rero kivuga kugira bikunde reka narifuje kugikora ko deba reka ndanakivuge no ngaha mu bisanzwe mu Burundi abantu dukoresha internet turi baki bamwe bikoresha WhatsApp gusa abandi basanga bikoresha Facebook gusa abandi basanga bakoresha Twitter gusa hari n'abandi benshi cyane bakoresha email gusa araba muri email usanga ari byo gusa baraba rero gero bikunde yuko tubaho go hakogwa iki ndabwije kuri mu Burundi daboro biragoye je icyumviro nigeze gutanga navuze ati ku Burundi bisanzwe buri mu karere turi muri East African Community ko iki kibazo cyangurukana bumenye gisanzwe ari ikibazo gihanze akarere muri Kenya hakaba hariho biro ya Google irahari Google irahari muri Kenya Meta nayo ne bucizayo narabonye ko Meta ya Facebook Instagram nawe ne buca monetize cyo kimwe na za TikTok barabisinyaye muri ico gihe rero ikintu cyo ngene cobaho nukajya amabiro yocika ya yase ho bibiyago kubyo ibihugu uko arindwi byose buruke muri mishira mu ya Afrika y'ubuseruko bisha biprofite rya biro komesa bakavanga population umuzungu niyo bari karahonga ahubwo umuzungu yohunguka cyane ku mabiri biri muri Kenya ico Kenya gusa ishikora isigende ishinga ubu agence mu bindi bihugu abo baho ni bavyumve niyo ndi solution yonye abo baho rero ni bavyumve niyo so ntayindi nuzo kibaze ngo Google uzozana ngo ivyuma ngo ama server yayo ngaho ngo canke rya edge nameze mugabo tujyamye kuri Kenya ikatugururira inzira avyumva birashobora gupasa ko ndazi neza niziza kwara ufate basha nkugenda nkungaye Bujumbura urahasanga KCB banki yo muri Kenya ni nye Kenya CRDB banki muri Tanzania za Jubile na zande none ntiziri ngambwa zikaba control na Kenya nico cokorwa conyene uko nyene ukujya Kenya ishobora kuzana banka abona babitahuye mu ntuze mu bya by'ubudandaji by'amabanki bo bashagira gute mugabo no kuri ibi by'abantu zinga birakunda ni kujya kuntu ushobora gusanga nka ambassade ukasanga tufate nka ambassadeur wa Canada menga shoko afite icyicaro namba ari muri Tanzania dono mugasanga mu Burundi ari konsila ni yakujya kuntu ambassade hari ambassade y'u Burundi muntu zenya mu Dar es Salaam menga mugasanga barafise konsila ikigoma tuva kujyo urabibona rero ibintu mwe n'ivyo birabaho namba dukeneye yuko tuba monetize Kenya irashobora kubera inyishu akarere ico rero abubahwa canke abategetse muri rusange ni bacumve ko mu bizohereza agaciro umurundi muri devize akaronka harimo kuzoba afise ku mufuko ntagire umunoho urumva ibindi navyo urumva ibireko ndakubwira ucinzi bari kintu cinzi bari ndakubwira yego komeza impamvu nagenda isanga ngiye mu bya exportation naho uje usanga wumva bate nk'umuntu arakoze nk'ikinyobwa ngaha kirakunzwe cyashaka bakora bakibaza ku kigwanya
inzoga nimbi ramaze abantu ragize kugira gusa bagira iki mugiye iyo nzoga namba yari hurumbiwe uca wiga ingene isohoka hanze namba rucu usanga rero nk'abantu basohokana nk'izo nzoga hanze kwa d'abord urumva usanga nayo mahera arabajama gusa bikora ayo madiri usanga cyo ndazi nk'umutipe yambwiye yuko igira amadiri yo gutwara karibu via karibu nini asikora muri Somalia none ivyo bihuriye he nuko amashira hamwe manini adashigikira abaririmbyi b'abarundi juste ni bituje turagira amashira manini kugira dushikire d'abord yo miyatafatira he reka twe turi eparpille uno munsi none ndagwe nk'akarorero haheruka kuba igiteramo cy'umunyekongo bamuhe miliyoni zirenga 900 ari ndazora kivuze cyane akivuze gose ivyo ntibazimuhaye mu marundi ivyo none umva ayo mamiliyoni hari habuze mu gwaruka rw'abarundi barenga 10 enda kwereke samedi dufise igiteramo c'abarundi batatu n'umunyarwanda umwe yego impamvu bama barondera hanze akarondera nuko bro abarundi baramaze kubadeseva cyane n'umuntu kuvuga uti ngomba nkora igiteramo c'umurundi jana kwijana yego twarabibonye garabibona nama nabivuze ivyo natanze example ya ma festival de l'indépendance yego naratanze akarorero bana yuko no bibora vya Union Européenne baheruka kugira ngo kuri centre jeune baje kuko ajya ni mu isoko kandi mu isoko none abarundi batudesenda ugibijyo bitwaye barabigize mu kanyosha barabuza abantu rero uno musa abarimbye abafana yego twaramaze kubadeseva umuziki wacu yego barawukunda mugabo za ntege zuko yova muhira iyo ko economiza amahera ngwazoze mu giteramo cyawo no musa ibibazo bya déplacement kwaje nzovuga uti ngomba ntangure kubika ubunyene namba taxi zo bari 50000 ya déplacement ndayabika zende kuraba igiteramo cyanaka acho iyo nguvuro twaramaze kwica none bipfira he bifira muri binyene bifira mu kutahura mu ko mbona abarinzi abantu ratako batagira mu gukora uko bagera kujya barakora akazi bakora imiziki myiza yego sivyo kandi na performance nziza mugabe ingorane ntibarata hari bamwe ntibaratahura agaciro n'ugize aragatahuye baca bamwirukako gute ibuka Dramati yagiye kwa feedback yari kuri ranta kuri Ntuzenya kuri Gold Beach yase kuririmba ugashamuza ngo aragayana urabyo we haya agaciro akazi kiwe yaje c'est vrai yakubasha no shiva ngo aragayana ukuri gutaho Daju we yaraje baravuze kwa Daju yaraje avuga ati muri konto yanje no kuririmba gusa nako confère de presse twumvikanye me itangaza amakuru ryo ngaha regacha itanga information ngo Daju yaragize iki yaragayanye bro ubuzima bw'umu professionnel yego tubutandukanye tututaho twataka umaze kuba umu professionnel bro hariho ama mesure utegeza gufata kandi ari utegeza kubahiriza uno munsi umuririmbyi ushaka gusanga dufata akunda gusohokera ahantu mugabo rero level ugera ko kavuga uti abantu kumvo zitamvuyeko ntibikunda ko nabandanda hasohokera urabyumva hari umuririmbyi ashobora kuba aba ahantu tigiye kumvo zitamvuyeko reka nimuke kanje kurondera iyindi nzu ahantu mbona yuko ari compatible na environment nanje honyubahiriza rero muri make ushatse kuvuga yuko umuririmbyi yabaye professionnel na museri yo murondera umurundi ari professionnel hamwe yo ba professionnel basanzwe babarondera usaba baha agaciro nyene kabakwiri ugasanga shoye imwe bagwaye nka 2 millions abandi baba ndazi nkajya jana nyamara gwa 500 millions 900 millions bagagucaguza miliyoni zibiri kandi ugatanga vibe nyene kuri podium kaduka ndibuka mu mwaka uheze bari bazanye muri imbyitwa Timaya bari bamuhaye 50 millions mugabo baririmbye bamuherekeje bari Satubi bande ba Meiri
baya baye statu ego baye mbi data ego 3 million ego urumva rero agaciro je si je nzoza kwempoza agaciro kawe naka kandi nawe uri no mu rugamba rw'agaciro wewe nyene nibi nakubwite gukora ivyunga dufate par exemple je kugira booking ngo nze gutegera umu artiste kuri aeroport biranagoye Yes, uravyumva binaza agaciro kiwanje uravyumva kugenda gupostinge kuri page wanje ndaza agaciro kavyo nubaga bro buri muntu wese hari abaririmbyi benshi bageze mu bintu bitigeze bibavuna ugasanga umuntu avec izi ngurukana bumenyi hari abantu usanga iyo atabazo namwe ari gupfa bamenye bavyumva abantu bavure bazi ivyo barimwo benshi banashaka ngurukana bumenyi nta nuzi nyabahaye abazi benshi ivyo barimwo bavyumva usanga rero iyo ikintu wakirwase ugihamana ashwari witeze nshaka kwitaba nshaka kwimenya ushobora ko abaririmbyi bacu babyisanzemwo usanga audio irishe naka video irishe naka YouTube muna ku boosting ye ni naka yego kandi ibyo byose nnabimenye unabimenye umurimbyi mwiza yego nubwo amenya ati none naka ko yatanza no mahera naragatanga no mahera reka nanjye mpambaye ndabe kwino produit nakoze iva mwaye mugacombo ngo murimbyi yagiye mu Rwanda gukora show ya gusa wavyise ngo nagasuzugu gacombo murimbyi ngo yavuye ngango yagiye Buraya ngo yabuze n'ingene ataha wavyise ngo numuno ni Buraya baragenda bakabura ingene bataha abo nabo ni bande bakiri kurada project ni bagiye bakwamirahe gutena agarutse ariko bagarutse mugabo ku matekiniki kuri maji urano no muzinga twe tubitse ibintu byinshi kuri maji kandi ibi tuko turabivuga kugira abana bacu abazozi inyuma yabo ushobora kugenda visa yo guherana gute urashaka ugiye ahantu nje kuramukanya je mwana uragenda kuri boda barakubaza ati ko winjiye uzomara iminsi ngahe okay azi gwenda visa yaguherana mu gihugu cy'abandi stadi visa iguheranye bisigura ko ubaye muri ico gihugu udakurikije amategeko umba rero ikintu kimwe no munsi turakeneye yuko habaho abantu benshi baza barabwira abaririmbyi kuri babacira inzira nzo ahapana hanimo nitwame tumera nk'aba bandi bavuga ati ugutwi kumene kumva ko keje nizorindire gusuzugurwa kugira iyo dufata nk'ingingo hakiri kare twafata ibintu hakiri kare ugasanga ibintu byo byogenda neza mwo karindira yuko uzogenda kuri stage bakuzimirize ko imiziki utigeze wiyumvira ingene ugenda witwariye mu DJ uravyumva simbizi tugana no ku musozero w'ikiyago twarimo sinzi abantu numvise bavuga yuko ngo wowe ushigikira Abanyarwanda okay ubashigikira de toutes les façons ngo twatangwe tuvuga n'ivyunguka kuri mu vyunguka vyabo kugira unabashigikira no mu ndabashigikira he ushime gucafuza abana b'igihugu ndabashigikira he mu vyo bakorera abarundi nk'uvyo baraye bakorera urwaruka rw'abarundi ni zimwe biga ibyo babakoreye Abanyarwanda babikoze n'abarundi bavyikoreye yego none genda harabe ibyo bakoze nkagira analyse tukamwe ati none iyo bagenda bitwariye mu DJ biga byari kuhaba kandi batarishwe none batarishwe none batakurishe uri exige bagutumira umwe ati mugabo tuza turi batatu canke bane ndazana mu DJ ndazana mu photographe nuko bigenda urabyumva ngaho rero umuntu ingorane dufise nuko ukuri kwacu kwamaze kwitwa igitutsi Jumbwiye ko nshikira Abanyarwanda cyenda kubereza hehe majambo jewe hari show ya Christopher yatanguye ari one man show
Yego. Birangira bashize nka abarundi bane bose bari muri rya show. Mugabo numara abantu bagifise ubugugu mu mutwe, urofa n'amavyi mu mutwe. Bakibona yuko ari show y'umuntu umwe. Abo barundi bagiyemo gute? Ko batasabura yuko twinga twarasemereye ati ibyo bintu ntibikunda. Ugashuja ngaho kaja kuvugira ngene ku medium y'Abanyarwanda. Si yabivuze. Kagenda ukavuga n'umunyarwanda kwaruta ngo simbizi nuko. Jewe simbizi ndiko ndanga yuko mana we. Sha Vestine na Dorcas. Yego. Baririmbye. Vestine na Dorcas bavuye kuri podium bahejeje acha dogindi equipe nambari yitwa nambari ipendo. Abantu bose bacha baritaye. Ya bintu nyene. Kandi ivyo ndenda bitahura. Ubitahurira he? None umva ntagaso. Ushobora gusanga bajya bari baje ari Abanyarwanda. Baje kuraba Abanyarwanda kazi biwabo. Mwebwe media ntimigeze muhereza importance abarundi bari muri show. Ni kuvuga Vestina Dorcas baheje. Bace bataha. Abantu baje kuraba evenement bose bace bitahira. Bisigura yuko bajya bari bahage. Yego. Cyane babwiye yuko Burundi bomwe Abanyarwanda benshi. Yego. Bomwe Abakongomani benshi. Bomwe Abatanzania benshi. Ndakubwiye yuko rubamwo nk'aba West baba ngaha aba Malien aba Senegalais ni benshi gusa aba Cameroun ni benshi sana baba ngaha. Ubimenya yuko uzanye mu artiste wabo. Nukuri ko Imana sari ruzura. Yego. Bisigura yuko bajya bari hake. Abanyarwanda bari bibereye hake amenye to bari hari. Mugihe rero mwebwe ma medium yanyu mutigeze muhereza importance abarundi bari baherekeje na bawo. Barvera bande. None fasha izo medium uzivuge. No ndiko mvuze just sho kumenya ati ni naka na naka. Muganda ndabwiye ati murashobora gufata muri rusange. Usanga ama media yose muri ko muravuga inkuru imwe. Jewe nibindi ko ndababwira ati kwabo jewe byo ma gospel gen benshi nabonze. Yego. Mugabo nk'aba dukora ino muziki ya satani kwayita yande. Allo. Simbizi. Agati okay. Yego. Dufate nk'ubu kandi aho ntabwo uciyemo Christopher kaza twese no kuvuga Christopher gusa. Irinda gati mwe mu apana jewe. Harimo Rinoji, harimo with design. Hamwe love music hamwe na Fizo. Jewe kuva mbonye rya show ndagumye postinga repetition ya Christophe. Kandi ariko arakora repetition zikomeye wa muntu. Menyere ku murundi umwe yagize nanjye repetition ndamuposting. Narareklamye ati none Rinoji na repetition kuragira. We love music na repetition mufise. Abandi urabona neza yuko nakazi. Urabyumva? Sazi ni ibintu ariko arabyitegurira. Mbere so bwenga gacu usanga ari umuririmbyi wacu ntagwa n'ama content y'ibyo za kuvuga. Kasanga rero bariko aravuga gusa umuririmbyi umwe mu Rwanda. Kandi n'ubu Christopher Kaza nta yindi nku. Christopher Kaza nta yindi nku. None ko ari afise content yaratanze ama video ariko aragira ama repetition yaragize ibikime avuga tone wizi na repetition. Rinoji na repetition. Demushagera usanga n'ama media arabura ivyo avuga. None ushaka kuvuga rero yuko ivyo baguma basemerera ngo abafana canke abarundi muri rusangi ntibakunda ivyo wabo birapfira no kubaririmbyi. Abafana ego kubera abaririmbyi bo bacu batunzwe n'iminota iya produit nyene nabagiye muri studio gasora indirimbo. Misita akimapenzi na diwani. Yarangiza ukazomurondera ukamubura. Rero ushaka kuvuga ko hari ubundi buzima buri nyuma y'umuziki aribwo butuma media zironka ibyo zivuga. Allo. Media nizo vuga by'indirimbo yawe gusa. Hari ibindi uzabe nka Diamond Platinum magenda hanakibishe nkofero. Allo. Kamera kamufata bamwe ingofero yanjye ndayibona. Ashadwa kuri podium agacagabira abantu ingofero nyinshi. Content. Tangaza makuru byose. Ingofero Diamond. Tu vois? Ivyo rero nivyo bintu bikwiye kuba créer. Nayibonye gari nuze D1 kuri Nova Vista.
igipolisi kiraza kugara ibintu abafana barasara ati turamugene kwa nyene yego rero urumva no musimbwa industry kirakura abasuzugurwa babandanya gusuzugurwa abisuzuguza bazobandanya gusuzugurwa abitahuye nabo bazohabwa agaciro ari niko ndatahura impamvu D1 ataboneka mu biteramo menage compa cyo bitahura ari hagararako twizere yuko so amuririmbi zo mubwira ati urumva rero ngo je ngo ndinaka ngo ndiyago ngo cuda ngo no tugate by'umu kabiri inyungo ivy'umukagane ko nyene inyuma y'iki kiyago kigiye kwigisha benshi ko bagiye gukora strategy ni strategy kandi waciye ahatandukanye turaca hirya no hino turaca no mu bubahwa turaca no muri guverinema turaca no muri leta turaca no kuri nguruka runabumenye muri rusange turavuga naho bipfira ku buryo wewe wanavyise ngo numunoho arakantu wavuze ngo ijojo era inono bayekenya iyo bamaze kwihekenya ya sukari heze cyapfura ngo baca baci uwo bazovura no mwitwa general ndabikubwiye ngase ndumupfumu ari umupfumu ariko yakoze video ya The Ben arashaka nakoze video ya The Ben mu minsi nari niga usanga atani byumuka yari kwije miliyoni man arashaka atani byumuka bamuhaye ariko kumvisha gusa ati wowe urumva rero ngazina wowe ko aramusoma nyamara kumenya code akoresha zobana bagira gute projet ndibuka nigeze kugenda mu Rwanda muri 2012 yego cyara mu videographe narakora ama video cyabana ndamureka ama video maze gukora were sende mutipara mu Rwanda Kigali yego araba nyene ko nakoresha uburyo buke kwara batwe ati wenda vyingene ibi nyene nyeretse amu Rwanda hamwe mu nganya Okay. Chana gwe nagiye kwibuka yuko jewe je suis pas rwandais. Bagiye bayirare bagenda kivugisha ibinyarwanda ubu ngubu kunguku. Burundi. Reka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'iwacu. Ikiganiro hari bindi. Reka nshimire Simbizi Vyose Mavumba. Safi sana. Aravuga ntavura mw'abantu. Nago Reka dushimire wese wafasha kanya keza kudukurikirana aho uri hose. Dushimire abari mu bihe bitameze neza bo bigoye n'ababo bose bari mu bihe byiza. Reka nshimire abakunzi ba Buja Town muri rusangi nongere nkengurukire wese udasiba twandika commentaire udukeza udukebura ugira niki uri umwubaho. Bye bye.